Hello guys, nizere ko mwaraye. Ndaramukije abarundi, abanyarwanda, bose bari hanze badukurikirana kuri Kavyonzi TV, ndabaramukije. Nongera nshimira wewe wakoze subscribe, merci sana. Warakoze cyane. Nawe ubandanya gukomanta, warakoze cyane. Eka nawe ariryo rya mbere uravye iyi video, ndakwinginze imbere yuko uraba banza ukore subscribe, aho hepfo ari akantu ukore kuri subscribe kugira ibindi biganiro canke ikiganiro cyacu cyose ucufyonda no kantu kizogera kugira akantu ikiganiro cyose nzoza ntanga uzoshobore kuzuragitora. So uyu munsi ikintu tuzagukorerako ku kintu ca WhatsApp. WhatsApp hari ukuntu abantu benshi WhatsApp yestara uhajya uri kuri yestara canke uri kuyikoresha ukazona bakwandikiye ngo buzabe bezwe de l'application WhatsApp officielle pour vous connecter. Nkuko mubibona hano iki kintu kesha abantu benshi iki kintu murakunze kukibona kuri WhatsApp canke nimero yawe bakayibaninga utazi ngo bayibanize gute yakuye kuri WhatsApp. Ubu rero uburyo tugira turabe n'uburyo ibi bintu ushobora kubyikuriramwo burundu nta kibazo byongeye gutera. So nyabuna ndatakambye ukaba uri mushasha fasha ukore subscribe, ukaba warakoze subscribe nawe aho uri hose ikubite mu gikirizo uvuga ati ndi umugabo, ukaba ufise umugenzi wawe afise ikibazo nk'iki canke ikibazo cyari cyo cyose cerekeye na telefone n'ubuhinga runaka butandukanye, urashobora kumuha aka karinki kiwanje akinjiramo agakora subscribe ni Kavyonzi, canke ukamutumira ati ja kuri chaîne ya YouTube ya Kavyonzi. Ntaco bitwaye no gufasha kuko nawe urashobora kunsaba ibyo nkabigukorera muri bwa bumwe muri gwa rukundo sari nanyu muri za Oman, Arabie Saoudite. Ndabaramukije cyane kuko ndabona murankurikirana cyane. So murancungire rero tugira tubikore. Narababwiye ko ibiganiro byanje kugira unkurikirane neza jana kwijana kuko hari abantu benshi ndiko nkora ibiganiro bakaza baravuga ngo ibyo biganiro ngo ibyo nkora ngo bamwe ngo ni bubeshi, ariko ikintangaza nuko igitigira nyamwishi babikurikiranye vraiment barabona ko ibyo ndabaha ari byo. Abo rero bavuga ko ari ibyo bubeshi nujya muntu araba video kuko ibintu abari byinshi akabona byamucanze inzira twanyuzemwo bikaba biramunaniye. So mu kugira rero ubitore raba video irabe yose, bibaye ngombwa higa application igufasha guteresharja video ikuye kuri YouTube uyibikire muri telefone yawe, hamutorikaye n'ikaramu inzira tunyuzemwo wandika ku rupapuro, ibyo bizogufasha ijana kwijana kunkurikira kandi ibibazo byose bizokemuka. Nuko twagiye rero murabe tuca tuja muri navigateur ariyo yose dufise. Yaho mvuze navigateur mbashatse kuvuga za Chrome, za navigateur ni menshi amashakiro y'ibintu twereka ducaha. Reka twinyurira aha muri Chrome. Iyi Chrome turemejemwo muze kuraba turiko turaba kijya kibazo cyo kubaninga WhatsApp ugasanga banditse ngo mukeneye WhatsApp officiel, ama WhatsApp yose ukoresha akanga. Aha rero tuca twandikamwo WhatsApp mu ndebere WhatsApp hama.com akaburungu.com tukaca twemeza kuri aka kantu ko guhigisha tukaca twemeza ici higa. Murabona directeur mijishi kantu hameze uku ucuduga ino hejuru muri ubuntu butatu ino hejuru aha akaba ariho wemeza katwemezeyo. Ugeze aha rero ucufyonda handitse centre DD, uraza kubabona ahanditse centre DD ukacuhemeza murankurikirane ukacuhemeza. Ugeze aha rero ugeze aha ucumanura hepfo oya ucuduga ino muri ubuntu bwino ruguru kuri ruhande urugwaha aha nyene kandi niho ucufyonda. Voilà ugeze aha rero aha ucufyonda ino hepfo ahantu handitse compte ahanditse compte et blocage de compte. Aha nyene compte blocage de compte niho uca wemeza katuhemeze. Uhemeje directement murabona bica biza aha hepfo, urabona ko haciye hazamwo ngo compte na blocage de compte. Ucufyonda kuri blocage de compte munkurikire ndasavye munkurikirane
dufyonde muri blocage de compte. Ufyonze blocage de compte hepfo murabibona uko ufyonda niko hepfo haza ibintu ucuza ahantu handitse à propos de description de compte aha kabiri kuri à propos kuri à propos hama ukemeza uyemeje urabona ugeze aha ucumanura ino hepfo uramanura telefone yawe ugacuza ahantu handitse contactez-vous handitse aha kuri contactez-vous aha contactez-vous kacuhemeza mbo aho hemeje rero urabona ko baca bakubwira ikibazo cyawe urabona handitse ngo konte WhatsApp assistance WhatsApp messenger assistance WhatsApp business bivana niyo WhatsApp byabereyemo ariko hanini twese ni WhatsApp dukore ashaka bari GB byabaye ucuca aha hambere ashaka bari GB byabereyemo ashaka WhatsApp ariyo yose byiza mu kugira binyaruke bagusubize binyarutse ibi bintu yo kubikora uburyo ni bwishi ariko ubu buryo nibwo buryo bunyaruka cyane direct ikibazo cyawe baca bagisubiza ucufyonda hariho muri contact aho ubona contactez-vous nabibabwiye kari muri aka kambere aka contactez-vous kaca twemeza muri contactez-vous twemeje ucumanura ino hepfo murayibona aha rero tugeze aha bivana n'igihugu herereyemo aha hejuru aha murahabona ariho aha ni igihugu uca wemezamwo hama inimero yawe hama email yawe hama ukaca usubiramo ya email yawe katuze turagenda mubibona katwemeze hano nyene kadukoremo twakozemo mu kubera ibihugu abari birebera urabona guhigisha bisha bitugora katwandike kuko je ndi mu Burundi canshiramo Burundi kode yo Burundi ngiyaje aha kabiri ca ndahashira inimero yanje iyo nimero ya WhatsApp nyene ifise ikibazo aca nandika 61 14 64 iyo niyo nimero ifise ikibazo iyo ni example kuko iyo ni nimero yanje mbo ukacumanura hepfo aha email aho cutapa email ushaka iwawe Gmail yawe ntagari reka nshire yapana wizi kabyonze kuko iyo niyo nkoresha kanshire kuri ntaco iyi mbo iyi email rero maze kuyishira aha hejuru aha mubona hanyene hambere urabona hejo ko WhatsApp hepfo aca bakwandikira ngo confirme votre adresse email iyo adresse email nyene iyo wasize hejuru niyo cusubiramo iyi email rero niyo baza gusubiza iyi email uguyifise muri telefone yawe bariyo yesaye muri yo telefone yawe kuko niyo bagusubiriza muri Gmail haja muri konti ya Gmail ukonfirma iyi email nyene iyi yaha niyo uza gukopiya nyene iyi twasize hejuru niyo ugarukana hano hepfo murabibona kandahashire twagize iyi mbo ucumanura kandi hepfo hano aha rero urabona ko wanditse ngo comment utiliser WhatsApp uri gukoresha plutôt nukuvuga handi ni twese ni Android ari iPhone ufise ikibazo ku telefone uri gukoresha ari Android ucushira aha kuri Android ari iPhone ucushira muri aka kantu ka iPhone ari web biro ya zazindi zo ku machine ucushira ibyo murabizi ari autre ibyo murabizi ariko twe hanini dufise ikibazo ni Android beshi na Android ukoresha sinzi ya phone ukoresha ariko hanini ni Android izo za Samsung za ande zose ziri muri Android atari iPhone ya Android ko ndi ama telefone portable yose hama hepfo rero aha niho hari agatego murabe ahari aho cuvuga ikibazo cawe ufise veuillez saisir votre message ci-dessous rero cuvuga ikibazo ifise WhatsApp yawe twese turabizi kari rya WhatsApp kari ikibazo kijya ca officiel nico kibazo catuzanya WhatsApp yose dushiramo iba officiel ku iyo nimero batumira ngo ducereshaje WhatsApp officiel iyo officiel rero nayo iragoye kugira uyironke ni bimwe urayikoresha urashobora kuyiteresharja ikamara iminsi 2 umwe bakongera bakayibaninga rero aho cushiramo ikibazo cawe murarabe message ngira nandikiye ni nka formulaire nza kubaha mbo urabona message uza gushiramo hare tukagera ku iyi message ibyo uza kubabwira ariko bivana nawe namba wiyanemiya nakazi kawe ariko hanini twe kadushiremo kabona hageze ku iyi message rero cubanza stop uraba ahantu vyandika hama mu nyuma naza kubikoporora ugeze aha hantu ubishiremo kugira ikibazo cawe ugikosore nuko
urabona twandika bonjour équipe WhatsApp, j'ai rencontré une erreur d'Insta, vous avez besoin de l'application WhatsApp officielle pour utiliser son compte. Malgré que j'utilise l'application officielle WhatsApp de Google Play Store, j'ai essayé de mettre un jour, désinstaller et installer l'application, mais j'ai continué de recevoir l'erreur. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît à régler ce problème, merci. Iyi rero iyi niyo message uza gukopiya nawe hamaze kwinjiza kugira bagusubize binyarutse. Iyo bigeze aha rero uca ufyonda kuri étape suivant. Aha mubona handitse étape suivant. Plutôt mbabarire. Aha kuri étape suivant. Aha ndakeka murahabona iyi étape suivie. Niyo uca ufyondamo, uyifyonzemo murindire gato. Urabona ifyonzemo rero ugeze aha, urabona ko hariho ibindi bintu baca bazana, uca ufyonda aha muri aha nyene aha envoyer, aha nyene aha envoyer la question, niho uca ufyonda aha muri envoyer la question. Urabona ko message ibigiye, murabona ibintu baca bandika, murabibona aha message iba yagiye bagusubije, baza kugusubiza. Urabona ko bazogusubiza mu masaha 48. Arumva bihadire amasaha 48 mba ni minsi 3. Ndakeka ko ari minsi 3 kandi urabona ko ari byo banditse, niyo minsi tarenga. Baza kugusubiza kuri ya email washiramo kuri ya Gmail. Ibyo rero bazoba babidesactive, nta kibazo na kimwe, nimero yawe izobivuye ko bimwe umva ngo nimero ngo barayanje ngo barayiblotse. Ico ni ikibazo cyari gihanze abantu beshi. Nuko murakoze, ndasubiyemwo ntanzigirimwo ntaki, fasha nyabuna kora subscribe, bizoba bimfashije, niho nanje nkora nishimye. Shimire wewe ukora partage iyi link uyirose muri groupe, uyipartage mu yandi ma groupe kugira nabo iki kibazo ufise arashobora kuba ari umugenzi wawe asanzwe afise ingorane, ku buryo iyo ngorane iwe yobikemutse ugasanga waramubuze ku nimero ariko wamuha iyo link agashobora kubikora. Nuko nibyo biza ko nifuza ko mupartage kugira nanje nkore mbona ko mushigikira, kandi ndabashimira cyane. Ntako mudakora abatabikora ndabingiza mumfashe. Wewe wakoze subscribe, commenta, uvuga ikibazo cyawe wipfuza. So hariho ikiganiro natanze cyo guhakinga, ibyo byo guhakinga kera narigeze kugikora kirimwo cyo guhakinga, ariko abantu benshi bavuze ngo ntibabibona ngo kubera Facebook ngo bararihisha. Narabivuze ijya yo twakoresheje kijya gihezi ya application twakoresha, ubu no kuvuga barazimese anjuru. Bazimese anjuru rero ubu bujya buhinga, kuko ibi byo gupirata ni ibintu nakanyuramwo bataba babonye umva tubacamo. Rero bijya ijyanzira barayikuye. Ubu rero niko ndabategurira ikindi kiganiro kandi byakunze jana kwijana distance. Ibyo byo uhakinga, so uhakinga WhatsApp, Gmail, YouTube, Facebook ara distance. Bisigura ko aho umuntu ari hose bitarinze ngo ukore kuri telefone yiwe ngo ugire iki, aho umuntu ari hose. Nuko babandi bari kure ngo biki nibiki, amashugwe yanje muyampi mukuyampa ni commentaire, partage, like, subscribe. Ibyo nibyo niyipfuza. Nico kiganiro ndazi umwanya n'umwanya ico kirabashwaramwo, kuko ntako ntakora ntabaryohereza. Ubu tuzokoresha application yitwa Termis. Iyi Termis muboniye, iyi ni hackinga, nibwo buryo bwo guhakinga bugezweho kwisi. Iyi hari ibintu byinshi, ifise amakomande menshi cyane. Komande no guha ugashobora guhakinga bake runaka. Izo komande ariko ndazikwima kuko bigoye. Nzoguha komande zoroshe zijanye n'ibyo hakinga, kuko ibyo ndamaze kubigerageza. Byo mba narabikoze ndabizi. Ibi byo byose ndabaha mba narabikoze ndabizi. Iyo irakora kwisi hose barayizi irakora. Abahaki benshi barayizi. Ikigoye n'amakomande, gutora amakomande. Rero nzozibaha ingene bahakinga Facebook, WhatsApp ara distance, umuntu ari kure, ku buryo ushobora kwinjira muri telefone yiwe. Mutibagirwa ko hariho nibiganiro nakoze hanye nabakoze subscribe, muraje mu ma video nagiye nkora. Hari ama video nagiye nkora ingene protege telefone yawe ntibayinjiremo bayihakinga. Ibi byo guhakinga si itegeko ryo kuvuga ngo uzozo hakinga ari we wese, ni mu gihe biri ngombwa. Ko hari igihe uhakinga umuntu ugasanga umwana mwari mfitaniye urahagaze canke bitegera ibibazo muri societe runaka, byiza wo bikora mu gihe uri runaka, pana kwama imisi yose
uri mazo mwene ko bizotuma ubuzima bwawe burangira nabi. Nuko murakoze. So reka nshishemo aga publication, aga publicité. So no kuvuga ku muntu wese ariko ashaka kugurura 1xbet. 1xbet murabize kikora kwisi yose. 1xbet ikora kwisi yose. So ku muntu ariko ashaka kugurura 1xbet kwisi yose, Melbet ahari hose tutaninze ngo ngwari mu Burundi gusa, arashobora gukoresha code promo. Code promo yanje ni Kavyonzi mu ndome nkuru, Kavyonzi mu ndome nkuru. Umuntu wari we wese Melbet 1xbet ni Kavyonzi, aho uri hose hamwe wogira umugenza gusaba ati mpa code promo nugure 1xbet canke Melbet, ni Kavyonzi baca baguha 200% kwiyo depo ukoze uwo munsi, kandi bakaza baguha bonus buruko ukoze depo lundi vendredi baraguha depo amahera ngana nayo mahera washizemo. Nuko murakoze. Hama bashaka bubeti nabo bari mu Burundi, code parrainage ngiye hano hepfo ni sur le gxw mu ndome nkuru canke agme agimai agme ae mu ndome nkuru, a na g na m na a na e mu ndome nkuru. Izo nizo code parrainage za bubeti. 1xbet ni Kavyonzi kumubibona mu ndome nkuru. Melbet ni kimwe ni Kavyonzi mu ndome nkuru. Sawa nuko murakoze, mugiraho mubanaho murara. Yari Kavyonzi wanyu.